wowe uri umurongozi ntushaka kuvuga ngo bantwarira nabi bagira ni wewe ngende ni wewe umukuru w'igihugu wese ari ku butegetsi wari we wese ntuzovuga ngo wafise ngo abantu bagufasha nabi oya ni wewe uzobibazwa ivyabaye nayo bavuga kuri naka wanyumvise ivyateye imbere baba ngo kuri bagaza mugabo niwe yakoreje abo yakoreje yarabakoresheje sivyo aho yavuga ati jewe narazi libembe de conseil technicien allemand sivyo abadagara bazara muri presidence kumufasha planification kwera bona mu Burundi abarundi batabishoboye urumva maniyere yiwe nisa ni barata ni Tobia agahenda barundi umuntu yananiwe no kuzana umugore wenzi mwaka afise ayo mugabo niyubaka urugo tubone nawe abona umugore amubwira ngo uraza naraso aho umugabo nawe mu rugo umuntu imyaka afise azigera ingana ikiburira ari umuntu w'umugabo asaza yananiwe kubaka urugo rwiwe arafise amajambo abwira abarundi Dewa hagiye kumviriza ibintu bidasanzwe nk'uko n'ubundi Varisito Ndayishimiye nawe yavuze ibintu bidasanzwe ndetse abantu benshi bakaba babandanya kwamirira kure ivyo yoba yarashikirije kuri Faustin Ndikumana arongoye Parseme yaramututse cyane ndetse anamugeranya n'abanzi b'Imana ariko ibitutsi President Varisito Ndayishimiye yoba baratutse Faustin Ndikumana biriko biravugwa ko cyane ndetse abene gihugu bato bato nabo bariko bavyiyamiriza mu gihe rero ku munsi w'ejo yabivuga avuga kuri Faustin Ndikumana abantu benshi baguye mu gahundwe ndetse nta numwe vyigeze binezera cyane mu nyuma yuko abantu benshi rero bagiye barahimbarwa n'ivyagiye biratangazwa na Varisito Ndayishimiye mu gutwenza abene gihugu ariko ku munsi w'ejo wabona abanyagihugu bababaye bivanye n'ivyo umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yaravuze kuri Faustin Ndikumana. Gusa rero imbere yuko iyi nkuru tuyitangura reka tubabwire ko hari amakuru y'ibanga twoba duhejeje kuronka avuga ku mwana Varisito Ndayishimiye yoba yaravyaranye na Godelive yari umupolisi akomeye cyane mu gihugu c'u Burundi ndetse rero ivyo bikaba bije inyuma y'ayo majambo mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba yashikirije ariko aratuka Faustin Ndikumana imbere y'abene gihugu anamugeranya n'abanzi b'Imana. Ivyo byose rero tugiye kubigaruka ko muri aya makuru reka tubasabe kugira ngo mufyonde subscribe canke sabone niba mutari mwafyonda ko mwibuke no kubisangiza bagenzanya kugira badacikwa n'amakuru yose tubashikiriza. Ivyo byose rero tugiye kubigaruka ko ku munsi w'ejo mukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yarayasubiye gukora amarorerwa muri komine Matongo mu ntara ya Butanyerera mu buraruko bw'igihugu yaratutse ku mugaragaro Faustin Ndikumana serukira ishiramwe ryishinze gukangurira abantu guhindura ingendo no kurwanya ibiturire. Uwo Faustin Ndikumana rero akabazwi ko yama yerekana aho ahagaze mu bijanye n'intwaro ibereye. Mu gihe rero yariko arashikiriza musitanteri mushasha wa komine Matongo Janvier Kanyana kwigenekerezo ya 5 Munyonyo uheze umukuru w'igihugu yageranije uwo arongoye ishiramwe ryigenga Parseme n'abantu babiri bo muri Bibiliya bagwanije imigambi ibiri y'Imana aribo Sanballat na Tobiya. Varisito Ndayishimiye yoba yaragize ati Faustin Ndikumana arakoreshwa n'amadayimoni ameze nka Sanballat na Tobiya. Murazi imyaka afise ntarigera arongora ariko akabandanya henda barundi. Nimba ari umugabo narongore atangira hasi ya buri munsi ku muryango wiwe ndiko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye yoba arashikirije bamwe mu bari bahora bakoma mashi bagononwa abandi rero bakaba barabonetse bifashe nabi mu maso. Bamwe rero mu banyagihugu biboneka ko barengewe ntibanyegeje n'umubabaro wabo mu karere sikazungurutse ku mbuga hwaniro cyane mukuru w'igihugu yarabandanije amajambo ye watameze neza agasaba abaharati mumbwire umuntu atakindi kimuriza atarinda yiwe hari ico yo kwigisha umukuru w'igihugu. Umukuru w'igihugu rero yarashitse kure mu guhamagarira bari hafi yiwe ko bokwita izina Faustin Ndikumana bumvikanye ko yo kwitwa ikiburirane. Amajambo rero abonwa ko atabereye cyane ndetse yamirijwe n'abantu benshi harimo n'abanyagihugu bato batoyi. Abantu rero ntibatevye kugira ico bashikirije n'umunyagihugu asanzwe yari gushobora kubahuka kuvuga amajambo nk'ayo. Ayo majambo yerekana umuntu yisubije hasi ku rugero ruteye ubwoba niko bishikirizwa n'umumenyesha makuru akorera i Bujumbura imbere mu gihugu cyane.
undi yagize ati iyo aja kuba afise abahanuzi biwe yari kwerekana icyo ahora Faustin Ndikumana aho kumutuka niko ubundi bumenyesha amakuru yerekana. Ubu rero akaba ari uwa kera yanonose n'ibijanye na politike. Hari umwe rero mu bagenzi bacu hakorera mu mahanga akaba yarongeye agira ati CNDD-FDD n'abagwanyi bayo ntaco bagifise bashikiriza no gutuka gusa abanegura ibitagenda neza. Ubu ni ibitutsi gusa ntimuzotangare ejo umukuru w'igihugu atutse abantu kuri ba nyina wabo. Ikinyamakuru SOS Media Burundi kivuga ko cagerageje kurondera kenshi Faustin Ndikumana ariko ntiyashoboye gutoreka kuri telefone ngendanwa, nico kimwe na Rosine Girene Gato n'umuvugizi w'umukuru w'igihugu nawe ntiyashoboye kwitaba icyo kimenyesha makuru. Sani Barati na Tobiya n'abantu babiri bo muri Bibiliya bereka ishavu ry'Imana ibyashikirijwe n'umukuru w'igihugu Ndayishimiye sivyo yadukanye kuko muri Bibiliya Sani Barati na Tobiya n'abantu babiri bagerageje kuburabuza ibikorwa vya Yeremiya yari arongoye Yerusalemu mu gihe ariko arubaka iminara yari yasambuye muri ico gisagara inyuma yo guhungira i Babuloni. Ivyo byose rero Varisito Ndayishimiye yoba yaratangaje vyerekana icuka c'iterabwoba kibandanya kwibonekeza kuva habaye rero imigumuko ya 2015 benshi barongoye amashirahamwe yigenga bahisemwo guhunga. Faustin Ndikumana ari muri cane bakiri ku butaka bw'u Burundi akaba bandanya yiyemeriza igiturire intwari ibereye gitabaho akanerekana cyo kurwa kugira ngo igihugu kive mu ngorane kirimwo kitanigeze kubona amateka yaco. Ivyo rero bikaba bivuzwaho Faustin Ndikumana yoba yaratutswe n'umukuru w'igihugu ariko muranavyibuka ko mu myaka iheze Gabriel Rufyiri nawe yabwiwe n'umukuru w'igihugu ko ataco amaze. Ayo majambo yose rero abantu bariko barayagarura ndetse bikaba byababaje abantu benshi. Tutari twatandukira ngo dushike ku vyashikirijwe na Pacifique Ninahazwe kuri iyo ngingo, reka tubabwire ko hari wanditse ku rubuga rwe rwa X yandikamo ijambo rikomeye cyane aho yagize ati batwenga abandi batikwije. Inyuma y'umwana wavyaranye na Godelive tubwira abarundi umwe arimo kwibaruka umwana wawe 2015 iyo udaherekezwa ranira ko uca kwa muremure ngo yirukire mu mahoro iwabo w'abantu gusaba ikigongo ukasanga bunyoni ko nawe wari mu bashaka gutembagaza sogo. Bivuze ko uyu nawe yoba yatangajemo amakuru menshi ngo Varisito Ndayishimiye ngarafisanye umwana na Godelive ni umupolisi yakomeye cyane nawe yoba yarashizwe muri retraite anticipée ariko kandi urumviriza ko yoba yaravuze ko Ndirakobuca canke Gervais Ndirakobuca bataziranda kugarika yoba yaraherekeje Varisito Ndayishimiye kwa muremure ngo iwabo bantu gusaba ikigongwe ngo yahasanze bunyoni ngo ariko nawe Varisito Ndayishimiye ngo yari mu bashaka gutembagaza sogo ari we Pierre Nkurunziza. Ivyo byose rero ni amajambo ariko akurikira ivyatangajwe na Varisito Ndayishimiye. Ibintu rero birabandanya gukomera cyane aho Pacifique Ninahazwe yahise ategura ikiganiro cihuta kizoba ku munsi w'ejo ndetse mukazoba muzogikurikira kuri iyi mbonesha kuri ya Hejuru TV. Ariko rero nawe akaba yaranditse bikomeye cyane aho yagize ati Ndirakobuca Pacifique Ninahazwe Faustin Ndikumana Ndayishimiye ntaciyangarira uvuga ko ari bitagenda neza mu ntwaro yiwe. Pacifique Ninahazwe akaba yatanguye yandika agira ati mu ijambo perezida yavugiye hirya y'ejo ku igenekezo rya 5 muri komine Matongo perezida Ndayishimiye yararakariye bidasazwe abantu babandanye kwerekana bitagenda neza abagiriza ko berekana ko yananiwe gutwara. Ndayishimiye akavuga ko atamuntu n'umwe akigwaye kwashe mu Burundi. Hano rero byumvikana ko agerageza kuvuguruza umukuru w'inama nkeguzamateka Gervais Ndirakobuca aherutse gutangaza ko abana badakura kubera gufungura nabi ngo bajije impamvu umwana yazingamiye ngo bakwishura ko ari ukubera umwana w'umuhutu. Ikigo ca leta rero kijejwe statistique naco cemeza ko abana barenga ibice 55% bataronswe imfungurwa zikwiye mbere ko n'ubwenge bwabo butazokura neza. Perezida Ndayishimiye yagarutse kubo yita ba Pacifique babandanye kwereka abanyagihugu ko ari ivyo babuze. Yavuze ko rero abo basigaye ari abana b'abanyamahanga. Umuntu yari yahagurukiye udasanzwe uwo munsi ni Faustin Ndikumana arongoye ishiramwe Parseme. Binero yamuvuze ko nagahomera bunwa ngo biragoye kumva ko wakoresheje amajambo araho ari umukuru w'igihugu. Hano rero twanabahaye n'agace gato ariko
hari n'amajambo yose Perezida Ndayishimiye yoba yaravuze kuri Faustin Ndikumana ibitarakiriwe neza n'abenegihugu. Icumvikanye nuko Ndayishimiye rero yababajwe rwose n'ikiganiro Faustin Ndikumana yaraherutse gukora. Twagitanguje aya makuru na cane cane mu duce Ndayishimiye yiyumvisemo umengo aramuvuze ngo abiyita abarimyi ba mbere kandi bakoresha uburyo bw'igihugu, ibinyoma bijanye n'ishorwa ry'ubutare n'ibindi. Ndayishimiye rero yahavuye yagiriza Ndikumana ko ari mu badurumbanije igihugu muri 2015 ko akorera abakoroni, akaragera ku rugero rwo kumwinjirira mu buzima bwiwe bwite aribwo vie prive. Ariko rero igitangaje nuko ibibazo Faustin Ndikumana avuga bihuye rwose n'ivyo Gervais Ndirakobuca avuga. Nkuko rero byavuzwe ndetse mwanabyumvishe mu karere si twabashikirije dutangura iyi video, bose barerekana impinduka leta ivuga ko ariko zitaja mu ngiro. Akarorero nico bita budget programme k'umukuru w'inama nkenguzamateka Gervais Ndirakobuca, naho turiko turaja izo mpinduka zidakozwe. Mukuru w'igihugu rero haribazwa ivyo yoba yafashwe navyo. Ngira ishavu ridasanzwe muri Miss riva kuki ngo abahanuzi biwe bariko barakora iki, kageza aho iyo ariko aravuga ubona n'abagendanyi biwe babuze uko bifata, ngo maramaje ngo nakantu kataryoheye amatwi y'abarundi. Tubitse ko Faustin Ndikumana yabandanije yerekana ingene intwaro mbiri mu Burundi idashobora kujana abarundi mu iterambere. Ni mu bintu rero biranga intwaro mbi. Hano Faustin Ndikumana yerekanye ibintu bibiri bihambaye. Icambere nuko ubutegetsi butubaha amatungo y'igihugu, abategetsi bakayakoresha ivyabo uko bishakiye. Gutanga akarorero k'abategetsi bishira hejuru ngo nibo baremyi b'akarorero, naho kumbe bakoresha uburyo bwa leta. Badepaye usanga bategerezwa kuzindukira mu mirima y'abakuru imbere yo kuja kuragura abo bagabo bajejwe. Ifumbire rero usanga iherera muri abo bakuru. Imodoka za leta rero n'igitoro ca leta giherera mu mirima y'abakuru. Faustin Ndikumana rero akavuga ko ivyo bintu ari uguhonyanga amategeko, akabasaba abo bategetsi bashaka kwiyemerera ngo nabarimyi ko bokoresha uburyo bwabo gusa. Kindi ca kabiri rero Faustin Ndikumana yoba yashikirije ngo intwaro zina mpinduka ataho zigera zishika, ahubwo rero zidusubiza inyuma. Hano rero akatanga uburero bwinshi ngo yambone ya 2025 abaza iyo yahereye mu gihe tuza turi muri 2025. Impinduka rero mu mashuri murantunge ni yambone ya 2025 abaza iyo yahereye mu gihe tuza turi muri 2025. Impinduka mu mashuri zasubije inyuma ubumenyi, harimwo ibinyoma vyo mu butare, ngo batoye ubutare bwa nikeli batavuyemwo, ngo batoye tererare ntacavuyemwo. Ejo bundi rero ngo batoye ubutare bwanyegejwe mu Kirundo. Hose Faustin Ndikumana akaba rahebuza abarundi ko atabakizovamwo. Aravuga ngerera intwaro yananiwe kuzana impinduka mu mashiramwe leta, none nka yose agize habi cane, harimo Sosumo, Onatel hamwe n'izindi. Kubo rero bw'ingene intwaro yananiwe ni bwinshi, ndetse nivyo vyatumye Perezida Varisito Ndayishimiye atuka Faustin Ndikumana namugiranye n'abansi b'Imana, akaba yaramwinjiriye muri vie prive, ibandanya kubabaza abarundi bagiye batandukanye bariko barabigaruka ko ku mbuga hwaniro, yaba WhatsApp hamwe no bimenyesha amakuru bigiye bitandukanye vyo mu Burundi canke hanze y'u Burundi, biriko biravuga ako kabarabaza kakozwe na Varisito Ndayishimiye. Naramukije umutumire Pacifique Ninahazwe. Amazina yanjye nitwa Nduwa Jean Claude, nk'uko nsanzwe ntuye Namibia. Nkaba nagomba gushikiriza akabazo kanje gahagaze kwigandagurwa ry'umuhisi Petero Nkurunziza wahoze ari umukuru w'igihugu c'u Burundi. Nk'uko numvirije ikiganiro cabaye kivuga ko yoba yagandaguwe n'umukuru w'igihugu yoba hari Varisito Ndayishimiye, havuga tuti none vyo bari vyo? Niba ari vyo, nk'uko Bobo Rugurika yashoboye kuba ariko aravuga yuko ivyemezo yoba bifise, kuki bitoshirwa habona kugira ngo bashobore kumushengeza? Je kubw'ivyo ndavuga tuti ariko naho nibitaba ari vyo, mbega muri ico gihe umukuru w'igihugu ntashobora kuzohava yitwarira Bobo Rugurika, ukazosanga arahuye nawe n'ibibazo vyo kwitwarirwa canke guhanwa imbere y'amategeko?
rero Pacifique Ninahazwe ndagomba ko mwoduha umuco kuri ico kintu kijanywe n'igandagurwa rya Petero Nkurunziza, ko yoba yaragandaguwe vy'ukuri na Varisito canke n'akagwi basanzwe bari kumwe mu burongozi, ivyo bihangange. Ariko kandi nkavuga tuti n'iryaba rirementanya naho twosaba ko ababishikirije canke abashoboye gutanga amakuru bosaba imbabazi uburongozi bwabo hari, kuko baba barabarengeye akarimbi. Tuno tubazo tubiri twa Munyaneza w'Imasisi be na Jean Claude wo muri Namibia natwo ndadushimye, tuje inyuma y'inyishu nari mpejeje gutanga mu kanya, inyishu yavuga kuri bino bibazo nyene babajije. Rero mwebwe nta sinza guteba cyane, kuko muraza gusanga mu nyishu natanze imbere harimwo inyishu ku vyo mwagiye murambaza. Ariko utuntu dukeyi mwongeye ko ngira nce ko mu mwanya muto imbere yuko nja kwakira abandi banyagihugu benshi bambajije badasanzwe bari muri groupe, tuhave turangiza kino kiganiro. Munyaneza bwa mbere ndamushimira ko atari umurundi akaba yitwararitse rwose ibibazo by'uburundi gutya. Wagira ati none nimba Evariste Ndayishimiye afise uruhara mu rupfu rwa Nkurunziza, bigenda gute ngo hapfungwe Bunyoni yagirizwa ko yashatse kwica umukuru w'igihugu, bakaca bareka Ndayishimiye nawe yoba yaramaze kwica umukuru w'igihugu? Mumbabarire namaze kubivuga ko atacemezo na kimwe mfise kuri bino bintu, nta cemezo na kimwe mfise. Uko nishuye kiriya kibazo navuze ko hakwiye gukorwa amatohoza vyiza yoba amatohoza mpuzamakungu, kuko biragoye rwose ko amatohoza yokorwa na Ndayishimiye, na leta ya Ndayishimiye, kandi mu gihe nawe yoba yiketswe muri ico gihe hariho amakuru yo bavuga ko yoba arimo. Ariko nibutse ko Bob Rugurika uko je namwumvise atigeze avuga ngo Ndayishimiye yarishe Nkurunziza. Bob Rugurika amajambo yiwe yavuze ati Ndayishimiye arafite ico abiziko. Urumva ayo n'amajambo biratandukanye, kuba afite ico abiziko no kuba yaramwishe birashobora kwegerana canke gukwegana, mugabo je nshima kuguma nkoresha amajambo umuntu nyene aba yarakoresheje. Rero sinje kuvuga ngo yaramwishe mu gihe nayo matohoza wabikoze ko atabivuze gutyo, numva ntaco ndabizi ko nukuri. Mugabo abaye abifisemo uruhara, ntaco buza ko nawe nyene atohozwako. Nimba abifisemo uruhara nawe nyene yotohozwako. Impfu z'abakuru b'ibihugu n'impfu zubahwa, ni nkuko twabonye ko zidaheranwa, naho haca imyaka bitinda bigasubira bakagaruka. Uriko urabona urupfu rwa Perezida Melchior Ndadaye rugaruka haciye imyaka 30. Urumva n'uru rwa Nkurunziza nimba yarishwe umwanya wose uzohaca ntawonza, ariko burya ico kibazo kizosubira kigaruke, ndavyibaza. Rero aho kumwe navuga je nsaba ko hobaho vy'ukuri amatohoza atawabarira kandi yigenga vy'ukuri. Ico kintu cyose kiza kiravuga kijanye n'urupfu rwa Perezida Nkurunziza kigakurikiranwa. Navuze ko atakintu gitoyi kibaho iyo kivuzwe ku mukuru w'igihugu. Abavuga ko yariye isumu nibumvirizwe, ivyemezo bafise nibikorerweko. Abavuga ko yoba yaragwaye Covid nibumvirizwe, ivyemezo bafise nibikorerweko. Abavuga ko hariho no kuba atakurikiranywe neza mu bitaro uko byategerezwa nibumvirizwa, hanyuma bitohozwe. Nimba nabo nyene bariho abagize amakosa muri iyo nzira babihanirwe. Ibi bivuga ko hari umupfumu yoba vyiyemerera ko yagize uruhara nibitohozwe, hanyuma nimba yarakoze uruhara koko abihanirwe. Aba yataruhara afise naho yezwe. Naho mpagaze mu bintu bene niko nama mvuga iminsi yose.
nibitohozwe. Ibi bintu bivuzwe ni byinshi cyane, nibitohozwe. Abantu ntiboza kutubwira ngo baritwaritse impfu z'abandi bakuru b'ibihugu, hakaba uwundi mukuru w'igihugu vyiwe hatanguye kuvuga ibintu biteye ubwoba nk'uku, leta ikaguma inumye. Ibyo bintu ntibyumvikana, nibitohozwe, bimenyekane neza ibyo ari byo. Ni nk'uko namaze kuvuga ko bitangaje kumva ibintu biteye ubwoba nk'ibi vyoba vyaravugiwe mu makomisiyo yakoze amatohoza, mu bumvirije Bunyoni, nimba abacamanza baciye rujya rubanza mu mwiherero, ibi bintu vyoba vyaravugiweyo, nimba muri parke ibi bintu vyoba vyaravuzwe, nimba ama audio nabonye parke ivuga ko ifise koko bino bintu bivugwamwo, hanyuma parke ikaba yarabibonye ikavyihoza ntibikurikirane. Erega abo bantu bose bakwiye kuzokurikiranwa, yaba procureur general de la République yoba yararonse ivyo bintu ntabikurikirane, yaba abacamanza ba Cour Supreme baba bararonse amakuru ajanye n'ivyo bintu ntibayakurikirane, n'abandi bose. Abo bantu bose bakwiye kuzokurikiranwa bose, bakavuga impamvu ivyo bintu vyoba vyaracitse imbere yabo ntihagire na kimwe bakora. Abo bose mu nyuma hari ibindi vyaha bishobora kuzobajako. Nuko ndacumva. Wambajije Munyaneza uti mbega ndavye ingene witwararika ivy'igihugu ntiwokwitoza nawe ngo urongore igihugu. Ico murumva ko kitanashoboka. Umuntu bamaze kumushyirako imanza zo gupfunga ubuzima bwose, urumva ko ivyo kwitoza vyovyo, kugira witoze ubanza kuba mu gihugu. Kwitoza hariho iyo casier judiciaire babanza kweza, kwitoza hariho no gushaka kwitoza. Numva n'umurongo muremure. Ariko intama nyizozo nuko atani igihugu uyu munsi mfise. Urumva utakigira igihugu ntaja mu byo kwitoza atani igihugu afise. Ariko nikizotuza ko tuguma tugira uruhara ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu cacu. Buriya umuntu agirira akamaro igihugu ntateza kuba umukuru w'igihugu, mu kibanza cyose umuntu arimwo usanga hariho byinshi abashobora kumara. Rero ndagushimiye ko numva kunyizigiye, numva kushima ibikorwa byanje, ndabigushimiye. Urakoze. Hanyuma kuri Jean Claude ari muri Namibia, nawe nyene ntiyatandukanye cyane n'ivyavuzwe na Munyaneza kuri ibi bijanye n'urupfu rwa President Nkurunziza. Gusa yashyizemo ikindi ati waragira ati nimba umukuru w'igihugu ahari uyu munsi yaragize uruhara mu rupfu rw'uwo yasubiriye, ivyo bintu vyotohozwa kandi nawe nyene akabihanirwa. Ku rundi ruhande naho nimba bariko bamwambika ibara, naho nyene vyotohozwa, abamwambitse ibara bakabihanirwa. Yanambagije ko umukuru w'igihugu atokwitwarira abo bamwambitse iryo bara. Jewe mvuge kwa kundi nyene, bwa mbere bwo sinumvise Bob Rugurika yagiriza umukuru w'igihugu ko yishe uwo yasubiriye. Navyo numvise. Ico numvise nuko avuga ati arafise icyo abiziko. Urumva ico n'irindi jambo umuntu yava mutamika ivyo atavuze. Hanyuma avuze ko afise icyo abiziko, nimba umukuru w'igihugu ico co mushavuza kumva ko bamurengeye akarimbi, kwitwara n'uburenganzira bw'umuntu wese. Ico ntacyo byaba bitwaye, cyo mwitwarira bakumviriza. Murivuga ko President Nkurunziza yitwariye umuavoka Maître Menge, aritwarira uwundi murundi wo mu Bufaransa. Urubanza ruraba mu Bufaransa baragumviriza, hoho hari abacamanza bigenga, urubanza bararuciye. Rero n'uwundi agombye kwitwara ntawo mubuza, boheza bakabumviriza bakamwishura. Ariko mvuge ko gushika ubuje mu byo numvise, Bob Rugurika nawe muhava mwambika ibara, kuko sinumvise ibyo bintu bivuga ko Ndayishimiye yishe Nkurunziza. Numvise gusa avuga ko umukuru w'igihugu afite icyo abizi ko ivyabaye. Nico numva. Ariko twese duhuriza ahantu hamwe, urupfu rwa Nkurunziza rukwiye gutohozwa. Urupfu rw'umukuru w'igihugu ntiruba rusanzwe, nk'uko kandi n'izindi mpfu z'abarundi dukwiye kumenyera ko ata muntu apfa ibintu bikagenda gutyo bidatohojwe, iyo biboneka ko hashobora kuba harimwo ikitumvikana. Hanyuma hariho n'uwundi mugwi nibazo hambaye, nico umuryango wa President Nkurunziza wo buvuga kuri bino bintu. Umva twese turavuga twararonse amakuru ameze uku, abandi baronse amakuru ameze kuriya. Ntituzi amakuru umuryango wa Nkurunziza ufise, nuko umuryango wa Nkurunziza nawe ufise amakenga nkuko twebwe tuyafise. Ntaco ndabizi ko kandi sinibaza ko nabo binoroshe ko babaye bafise amakenga bo yavuga. Kumbure barashobora kuvuga imvugo ya politike itabashira mu ngorane,
mugabo sinzi ko baba yafise aya makenga nkuko biko biravuga ko nabo boheza bakemera kubivuga bene uko biriko biravugwa. Rero ndabashimiye namwe ko mwabandanije kubaza nkuko nahinda bivuze ibibazo byanyu nari nabyishuye ko mu kindi kibazo murakoze.